hari umuntu yanditse message hano avuga ati hero semerera jewe ngira ndakubaze ikibazo kimwe ariko gifise amasu question kandi unyishura uzobukoze bigenda gute ngo iyo umuntu yifitiye amahera agashaka kuja kuba muri ivyo bihugu biteye imbere yaba muri Asia, Europe na Amerika icerekeye kuharonka residence permanente iyo niso question ya mbere. Ya kabiri muri systeme anglophone iyo uhazanye abana nkashaka ko biga iyo bigenda gute. Icya gatatu ni vyahe bihugu nka bitatu canke birenga uzi kuharonka residence permanente vyoroshe. Okay. Cyo kiragoye bo amafaranga bivana n'amafaranga ufise. So reka mbere kuri Asia ko niyoroshe ko nca ndabivanamo. Asia mu bisanzwe ibihugu biteye imbere ni nova kwari nka Chine, South Korea, Korea du Sud na Japan. Nivyo bitatu biheruka mu bihugu bikize. Bo na Singapore. Okay, Singapore kirakize. Ivyo bihugu novuga ko kuharonka residence permanente c'est presque impossible kiretse urongoye umugore waho. Singapore ushobora kuba nibeshe mugabo ivyo bindi biragoye kiretse uronse umuntu mubakana muri ivyo bihugu. Kuronka residence muri Asia yose en fait kuronka residence ntivyoroshe kiretse urongoye umugore canke ko anafise ama miliyoni sinoza kubesha ngo hari murundi iyo bafise amafaranga bisabwa nko muri Malaysia kugira ngo uharonke residence yaho. Bo ibindi bihugu vyo muri Asia naho nyene ntivyoroshe bisa amafaranga menshi ku bantu baba retired sutino babikora mugabo naho nyene ntivyoroshe kandi novuga ko bidakize. Asia du Sud-Est, Philippines, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Cambodia, etc. Ikindi gihugu ko ndakibagiye ya gihugu kiri hafi ya Cambodia. Okay, nina kinya kibuka ndakivuga Indonesia. Okay, Indonesia. Ivyo bihugu abatise baragendayo bashobora nka retirement vida bashaje mugabo ntabwo bitunze ndumva ata muntu woja gusettinga yari umurundi ntaco vyo gufasha situvuze ko ufise famille. Bo ikibazo ca kabiri amasu question wavuze ngo icekeye kuronka residence donc ivyo bihugu nivyo mvuze ko bigoye. Ibindi bihugu novuga ko wewe genda kuri systeme ya internet biba biriko ingene abantu baronka residence mugabo nuvuga ko hari inzira nzingahe. Inzira imwe niyo kuharonka kazi ubuzi bwinshi umaze mu myaka tuve kuronka permanent residence. Inzira ya kabiri impunzi nza kwivuga kubera n'ibintu bidafise formule. Inzira ya gatatu navuze ko umuronse umuntu mubakana muri ico gihugu. Iyindi nzira ni bifaranga vyinshi investor visa izo zibaho mugabo inzira novuga ku muntu asanzwe the average person umuntu abaye nivyo by'ukuronka akazi haba muri Canada canke work permit of sort haba muri New Zealand haba muri Australia nibaza muri USA. Trump ariko arabihindura muri USA naza ko bigiye guhinduka ndaja kuyihoza mugabo nuko kuntu baronka permanent residence uronka akazi gahoro ugazotiruka ronka permanent residence inyuma y'imyaka buri gihugu gifite imyaka yayo etc. mugabo nenda kubwire genda kuri internet immigration New Zealand, immigration Canada, immigration Australia barabikwereka neza biri clear. Nico kindi kintu abantu babandi mutamenya ibindi bihugu ibintu biranditse kandi ko yavyarese niko babikora nta bintu byo kuvuga ngo uzofona naka yego hari ibintu biri complex yo gutelefona abantu mugabo information ngiyo iba yanditse neza cyane kuri internet. Uvuga ifaransa urashobora kugenda kuri website uri muri Google ukayihindurika mu gifaransa you right click irakuha option yuhinduye iyo ntuze mu gifaransa sans doute birashoboka kugira ngo ubitahure. Muri systeme anglophone uhazanya abana encore une fois umaze kuronka residence n'ama work permit amwamwe n'ama study permit amwamwe abana biga nk'abana babene gihugu henshi usanga ari ku buntu cyangwa ku mafaranga make harimo ama subsidies menshi ukuye mo des États-Unis d'Amérique imeze nk'igihugu kizimvye na kihoje cyane kubera immigration ya Amerika ikira bashamburiye mwaje ahubwira donc muri bihugu bindi abana bawe iyo ufise residence permanente biga cyo kimwe n'abana babene gihugu donc araho bari make ushatse kuri privé biragusha mugabo umaze kuronka residence
work permit cyangwa student permit, surtout nk'abiga za PhD. Icyo gihe n'abana biga nk'abene gihugu, sinubone ku buntu banesesema mugabo bigaje kimwe nuko ari abene gihugu. Afite ibihugu birateye imbere cyane, umuntu abaze ku residence permanente aba ari umwene gihugu ambone de forme, hamwe ibintu bike byo mu gisirikare adashobora kujamo, muri nuzeye ibintu bya sécurité, bya intelligence, ibintu bya affaires étrangères, mugabo ibindi byose ubusa n'abene gihugu, haba amatora vya bibiki ahandi omwe birarekuriwe ibintu nk'ivyo. Bon, ivy'icongereza bien sûr bagerageza bagakatching up, urumva nta muntu bashaka kuronka support mu amashuri menshi n'abafise abarimu bahagije ngo baze barakora icyo bita ISO, English as a second language, bongera mugabo abana barihambya vyihutirwa mugabo noko bimeze. Mbocha gatatu ngo ni vya bitatu canke ibirenga uzi uronka residence permanent vyoroshe, nta na gihugu na kimwe uronka mo residence vyoroshe. Okay, ivyo koroha kuramo vyose biragoye, nta gihugu na kimwe uronka residence permanent vyoroshe. Ufise ibifaranga vyinshi, ari ibihugu mugabo ibihugu bidakize ushobora kuronka residence uyiguze. Malaysia par exemple yayifise bitango Malaysia my second home, Malaysia, ariko ntigihabwa mu bihugu bikize ngo kandi amafaranga ntawe uzi ko ari makeyi. Sino nkuko nabivuze ukoroha navuze, je nibaza ko Canada, Australia, New Zealand biri mu bihugu meze nk'ivyoroshe, kuko hoho dufate uri nk'umunurse canke ikindi kintu cyose gishobora guha akazi muri ico gihugu mugabo biba biharuye, no kubuza icyongereza kumbere Canada igifaransa. Unibaza uvuga igifaransa Canada nico cokora gusumva ibindi bihugu byose kabisa. Je naza ko mu bihugu byose bitunze igihugu coroshe ku murundi avuga igifaransa ne Canada. Okay, icyongereza ushoboye ku catching up Australia, New Zealand naza ko bimeze nk'ivyoroshe, kubera nko nabivuze umaze kuronka akazi donc residence inyuma y'imyaka 2 gutyo ushaka kuyironka. Iyo waronse akazi gakwije amakondisiyo baba basaba, ntabwo ari akazi kose, ubwozi bw'uyede ntabwo waba buhari, bwo gukora mu nzu ntabwo waba buhari, burya buzi bwo gukorana n'abasaza kenshi na kenshi bidashoboka ukaronka residence mu bihugu bimwe mugabo ahanini bakeneye ibyo bita skilled migrant, abantu bafite ama skills. Donc muri make nuko no bikubwira, nibaza ko Europe iri kuba saturé. Bo hariho yindi system nofise muri Germany mu Budagi ngo ushobora gukoresha navyo nogera ukabishakisha. Mu Budagi deja umenga ngo igicongereza nga ikidagi ngaho ibujumbura ku university arantu bigisha ikidagi, ugakora test hanyuma ukarondera amafaranga ngo ujo deposit nga bintu nk'ivyo. Kumbe naho information ihagije ku Budagi ndacako ndayikoreta nzobibabwira, mugabo nafise umugenzi ari muri Germany mu Budagi rambwiye ko abantu bariko barabikora abo muri ivyo bindi bihugu ko naho nyene ushobora kuronkaho. Donc ikibazo ca gatatu no kuvuga Germany no ntangure ku bihugu novuga niba ko Canada ku muntu vyoroshe, Australia, New Zealand bisa umuntu afite ama skills meza kandi avuga icongereza. Germany umva ko nanye vyosaba ko batangura kwiga icongereza. Hasigaye muri Europe naza ko ariko harabasatire en fait hagoye gushika, donc batariko barakira abantu kandi ama qualification wacu abazungu ntibakiyemera. Asia novuga ko it's closing, or Asia yamiri closed, nta Asia ni n'abantu homogene en fait ntibemera abantu kwaza barinjira gihorera, nta murundi uzobona ngo yabaye umushinwa ushaka kurongora waho kumbure vyatevye ukaronka residence kumbure mu gashini isa nigoye. Japan ibintu bihugu byose muri Asia nibaza ko ari ubie mariage canke abantu bafise amaviza ushobora gusaba mugabo ufise amafaranga menshi. Za Philippines zirafise system nk'izo, za Vietnam zafise nyinshi mugo kenshi bari retirement visa agenda abantu basaza kandi amafaranga menshi. Voilà, ni ivyo mu ncamake no kubwira. Muri make nta coroshe kandi vyose bisaba inguvu, amafaranga n'ubwenge. Voilà, nico mugira umunsi mwiza. Bye bye.